muravye mu biharuro bitangwa biragaragara yuko igihugu c'u Burundi gifitaniye novuga kigirana urudandazwa ndetse n'ibihugu byo mu karere kagize umuryango wakomeza. Ahantu utanga nk'akarorero ku biharuro byo mu mwaka w'2020 byerekana yuko ndetse n'ibiharuro byo mu myaka yagira kurikira birerekana neza yuko igihugu c'u Burundi gihanahana urudandazwa cyane ubwa mbere n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu ca Kenya, igihugu ca Uganda, igihugu ca Zambia, ndetse n'igihugu c'u Rwanda, ndetse n'ibindi bihugu bigize akarere umuryango w'ibihugu bigize komeza. Rero novuga nti nivyo ivyo dusumira muri ayo masoko yo mu bihugu bigize umuryango wakomeza biracari byinshi kurusha ivyo dushora, kuko ibiharuro vyerekana yuko ku by'ukuri ivyo dushora ari byo bike, bigaragara yuko ivyo dushora ari byo bike, aho ibiharuro vyerekana yuko ico no kwitwa balance commerciale igihugu cacu iri hasi cyane, kuko dushora hafi miliyoni 45 z'amadolari, ariko ivyo tuja gusumira muri ayo masoko bikaba vyababa miliyoni 180. Muca mumva yuko hakiriho ikinogo kinini hagati y'ivyo dushora n'ivyo tuja gusumira muri ayo masoko mpuzamakungu. Ari naco bituma rero twama turiko turahamagarira abarundi kumva yuko kwinjira muri iyi miryango y'amasoko rusangi nk'igihugu tugendayo kugira ngo twagure imbibe z'abagwizatunga bo mu gihugu cacu Burundi bashobore kuronka amasoko aho bashorera ivyo bimbuye. Tugaca tubahamagarira rero gukomeza umurindi wo kugwiza umwimbu na cane cane ku biterwa njabukambibe bigaragara yuko bifise amahirwe muri iryo soko rusangi ryakomeza, ndetse bikongera bikagira n'amahirwe mu nyabutatu y'isoko rusangi komeza EAC na SADC, kugira ngo dushobore kugwiza natwe ivyo dushorera hanze, gutyo balance commerciale yacu muri aka karere kakomeza ishobore kuduga. Iki rero ni igikorwa ca misi yose hejuru y'utwigoro leta iriko irakora. Tubandanya duhamagara bene gihugu kugwiza umwimbu no kugwiza ibihingurirwa hano mu gihugu cacu Burundi bikwije ibisabwa byose, bizirana cyane cyane utunenge, kugira ngo bishobore guhumurumbirwa muri aya masoko rusangi tuba turimo. Abari amasoko rusangi mugabo n'amasoko kandi duhiganirwamo n'ibindi bihugu bisaba kwitegura no gushira ingufu cyane mu guhingura no mu gushobora gushora ibishobora guhayanirwa kuri aya masoko. Ku by'ukuri ca mbere umwene gihugu muto yo kwitega ko nuko kwinjira mu muryango w'isoko rusangi ryakomeza n'ukwagura imbibe z'amasoko hejuru y'amasoko hano mu gihugu cacu Burundi. No kuvuga ngo tuba duhaye akaryo umwene gihugu wese gushobora kuronka isoko ashobora gushoreramo ivyimburwa vyiwe mu gihe yaronse umusaruro mwiza. Ico ni ca mbere. Ikigira kabiri nuko igihugu iyo kibaye nyabagendwa aba ari cizere ku gihugu, bivuga yuko ico cizere haraza ingenzi zitandukanye ndetse zikaza mu gihugu cacu Burundi zikabona iviza by'u Burundi, zikabona aho zishobora gushira imitahe mu gihugu cacu Burundi, gutyo bigashobora kuzanira akamaro umwene gihugu uwo ari we wese. Rero novuga nti kuba dushobora gukoranira mu gisagara ca Bujumbura ari ibihugu 21 bizoba bihahuriye, murumva ko ubwa mbere n'abene gihugu bwabo bazomenya isoko rusangi ryakomeza, bamenye uturusho bashobora kuharonkera, bamenye n'amahirwe bashobora kuronka muri iri soko rusangi ryakomeza. Ari naco bituma tubahamagarira na cane cane abajeje kumenyesha amakuru kubandanya bamenyesha abene gihugu ivyerekeye iri soko rusangi, kuko nivutse uno munsi. Murumva ko yavutse mu mwaka w'1981 n'uno munsi kabihari neji kazobihari. Bisaba rero ko twitegura kugira ngo dushobore kuvyaza umusaruro yinjira ry'u Burundi muri uwo muryango w'isoko rusangi ryakomeza.
Ikindi naco novuga hazoba hariho amanama atandukanye ashobora kubera hano mu gihugu cacu c'u Burundi canke n'abandi bakaja kuyagirira hanze, mugabe ikiba gikomeye nuko mu gihe hariko harafatwa ingingo ku vy'ukuri abaserukiye igihugu baraheza bagahagararira inyungu z'umwenegihugu w'umurundi mu ngingo zose n'amapolitika bariko arashirwa mu ngiro muri uwo muryango w'isoko rusangi ryakomeza.